Yesu abahezagire. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 21. Ndagisoma hafi cyose kuko Imana yampayimwo message nshikiriza umuntu ari ngaha. Nico gituma mfise isiguro zike mugabo ndayasoma yose. Amajambo mfisemwo naya. Naho woba waradendebukiwe ukamera nk'umuntu yamaze kwihebura mbere umenga yaraguye, Yesu arashobora kuza agasubira akakongeza inkomezi kandi akagusubiza mu bikorwa vyiwe. Ijambo ry'Imana ni itara. Ijambo ry'Imana ni umuco umurikira ibirenge vyanje mu nzira y'agakiza. Yesu abahezagire. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 21. Ndagisoma hafi cyose kuko Imana yampayimwo message nshikiriza umuntu ari ngaha. Nico gituma mfise isiguro zike mugabo ndayasoma yose. N'urupapuro rw'ijana na 30 mwisezerano rushasha. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 21, duhere ku murongo wa mbere. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Yesu yiyerekanira ku kiyaga c'Tiberiya. Hanyuma y'ivyo Yesu yiyereka abigisha ukundi gusha ari ku kiyaga c'Tiberiya, kandi uburyo yiyerekanye n'ubu. Simoni Petero na Toma ariwe hasa bari kumwe na Natanayeli w'Ikana i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri. Simoni Petero arababwira ati ndagiye kuroba. Nabo bati natwe turajana nawe. Barikora batambukira mu bwato muri iryo joro ntibagira ico bagize gute. Umutwenzu ugitambika Yesu ahagarara ku musenyi ariko abigishwa ntibamenya ko ari Yesu. Nuko Yesu arababaza ati bana hari ico kurya mufise? Batoya. Arababwira ati nimuterere urusenga iburyo bw'ubwato muraronka. Nuko baraterera ntibaba bakibasha kurukwega kuko ifi zari sinzi. Wa mwigisha Yesu yakunda abwira Petero ati n'umwami Yesu. Simoni Petero yumvuse ko ari umwami arakenyera impuzu kuko yari gusa araheza yikubita mu kiyaga. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato kuko bari hafi y'umusenyi, hari nk'intambuko 100, bakwega urusenga ruri mwifi. Bafashe umusozi babonaho umuriro w'amakara n'ifi zigeretseko n'umutsima. Yesu arababwira ati nimuza n'ifi kuzo muhejeje kuroba. Simoni Petero aja mu bwato akwegera urusenga imusozi guzuye ifi nini 153, kandi naho zari ngaho zicyo urusenga ntigwacitse. Yesu arababarira ati nimuze mujye, ariko mubigishwa ntihagira utinyuka kumubaza aturinde kuko bari bamenye ko ari umwami Yesu. Yesu araza yabira umutsima arawubaha n'ifi. Nuko ubwo bwari ubugira gatatu Yesu yireka abigishwa amaze kuzuka mu bapfuye. Umurongo wa 15 Yesu abaza Petero kwagize gute. Nuko barangije kurya Yesu abaza Simoni Petero ati Simoni mwene Yohana, mbega urankunda kurusha aba? Nawe atego. Murambabarira n'amaso. Nawe atego mugenzi, we urazi ko nkunogera. Aramubwira atahura imyagazi y'intama zanje. Yongera kumubaza ubugira kabiri ati Simoni mwene Yohana, mbega urankunda? Nawe atego mugenzi, we urazi ko nkunogera. Aramubwira ati ragira intama zanje. Amubaza ubugira gatatu ati Simoni mwene Yohana, mbega uranogera? Petero arababara kuko yamubajije ubugira gatatu ngo mbega uranogera. Aramwishura ati mugenzi, we urazi byose, urazi ko nkunogera. Yesu aramubwira atahura intama zanje. Nukuri ndakubwire
ukiri umusore warikenyeza ukaja aho ugomba, ariko aho uzosazira uzoramvura amaboko uwundi agukenyeze akujana aho utagomba. Icyatumye avuga atyo kwari ukwerekana urupfu azopfa ashimagirisha Imana. Amaze kuvuga atyo aramubarira ati nkurikira. Umurongo wa 20. Petero arakebuka abona wa mwigisha Yesu yakunda abakurikiye. Umwe yegamiye mu gikiza ca Yesu, hamwe basangira akamubaza ati mugenzi, ninde azokugura? Nuko Petero amubonye abaza Yesu ati mugenzi, uyu we bizoba bite? Yesu aramwishura ati namba ngomba ko azogumaho kugeza aho nzozira upfiki, wewe nkurikira. Ico catumye iri jambo rikwira muri bene data ngo uwo mwigisha ntazogira gute? Uwo mwigisha mbega yarinde? Mwarasomye, Imana ibahezagire. Amajambo mfisemwo naya: naho woba waradendebukiwe ukamera nk'umuntu yamaze kwihebura, mbere umenga yaraguye, Yesu arashobora kuza agasubira akakongeza inkomezi kandi akagusubiza mu bikorwa vyiwe. Imana nishimwe. Hano tubonye abigishwa, mubaharuye bari bangahe? Ni 6. Mugabo tubonye umuntu yitwa Petero, wa wundi musanzwe muzi yihakana Yesu 3. Tubonye inyuma mumusanga amaze kumwihakana, naho hageze igihe agapfukama akarira ati mwami mbabarira nagucumuyeko. Mwibaza ko ibyo bintu byijanye inkomezi zashishikaye kuba zingana gute? Zike. Niki bitwereka nuko mu ijambo ry'Imana tubonye ngo yaciye agira gute? Yaciye yisubira ngo he, kandi ntiyijanye wenyene, arafise abo yagize gute? Ayo hayahitanye. Burya hajye umuntu abantu bahora bafata nk'umuntu mukuru, iyo agize intege nke ntabura bagira gute? Ntabura bahitana. Ngo aca yisubira hehe? Kuroba. Mugabo naho bagiye kuroba, hariho ikintu bibagiye kujana nande. Bibagiye kwibuka ko Yesu yabanye nabo, bagenda bonyene. Bibiri tubwiye ngo bakesheje ijoro ryose bariko bararoba, ariko ntaco bagize gute? Ntaco barose. Mugabo muri ubwo butame bwabo no muri uko kubura kwabo, Yesu Imana nzima, nyene urukundo, nyene amahoro, azi uko tumeze, azi intege nke zacu, acarabegera abasanga hehe? Ku kiyaga, ku mirimo yabo. Ntiyiyumviriye ati aba bantu igikorwa canje bagitaye, sinkuye no kuja kubaraba. Yavuze ati reka ndabasangeyo. Asanga bagize gute? Batamye, barovye, babuze. Maze acarababaza nijwi ry'urukundo nk'umuvyeyi. Yababajije ngo ngwiki? Bana, hari ico mwagize gute? Ijwi rya Yesu, urukundo rwa Yesu. Bana, hari ico mwarose? Iyaba ari umuntu afise kamere k'umubiri, yari guca bahita abakankamira ati mbega mwebwe igikorwa canje mwagitereye iki? Ni kubera iki mwampevye? Ati mbega Petero, hambavu yukunyihakana waciye uza kuroba? Niko abana b'abantu tugize gute? Niko tumeze. Dufise kamere mere k'umubiri, ku rukundo ruke, ko gusenyura. Yari imeze gute? Yavunitse. Imana idufashe kandi dutabare. Hanyuma bamwishuye ijambo ati twakesheje ijoro ryose nta kintu na kimwe turagira gute? Turaronka. Nawe kubw'urukundo rwiwe aca babwira ngo terera iki? Urusenga. Hehe iburyo bw'ubwato muraza kugira gute? Muraza kuronka. Baca barumvira, baca baragira gute? Baca baraterera. Imana yacu ntihabwa icubahiro. Ngo baca bararonka ifi nyinshi, zica zuzura mu rusenga. Imana nishimwe. Zica zuzura mu rusenga, ngo barakwega ubwo rusenga ngo rurabananira. Ariko naho byari bimeze gutyo ntigwagize gute? Ntigwagize gute?
ntigwacitse kuko harimwo ibintu, harimwo inyishu zivuye he? Harimwo inyishu zivuye ku Mana. Bibiri ivuga ngo umugisha w'Imana uratungisha, ngo nta mubabaro uvangamo. Niko Imana ikoze, iguhaye umugisha nta mubabaro uzamwo. Imana yacu nishimwe. Hanyuma rero turabona hano amajambo y'Imana, message irimwo ni iyi: bamaze kuronka izifi, Yesu hari ikindi kintu yari yateguye mu ibanga ryiwe. Ngo yari yateguye iki? Yari yateguye iki? Umuriro uri kwiki, uri kwa makara, hariko n'iki? N'ifi n'umutsima. Acababwira ati nimuzane izindi fi dushireko. Imana nishimwe. Hanyuma barazana barotsa, hanyuma aracarabegeranya ati ngo rero tugire gute? Turye. Yesu nashimwe. Acaza barasangira kugira ngo abaremeshe, abegeranye, ivyimviro byawe byasanzaye bisubire bigire gute? Bisubire abigarukane. Imana yacu nihabwa icubahiro. Ibi bitwigisha mu buzima bwa none bigenda gute? Hari igihe umuntu aba ari mu rugendo, kuko twaratanga urugendo rwo kuja mu ijuru, ugasanga muri urwo rugendo aragize intege nke, aragize ibibazo bikamusubiza hehe? Inyuma. Uno munsi niwe burimwo mu mutima uri kurasubira inyuma, Yesu aragomba kugusubira kukugarukana. Haleluya. Aragomba gusubira kukugarukana kuko n'umunyarukundo. Ntari kariyumvira ku bibazo wagize muri kahise, ntari kariyumvira intege nke wagize muri kahise, ntari kariyumvira amakosa wakoze muri kahise. Ico agomba, umuhamagaro yaguhamagayemwo aragomba kugusubizamo. Imana yacu nihabwa icubahiro. Ibikorwa yaguhamagariye aragomba kubigusubizamo. Aragukeneye na wewe uri umwe mu bashaka. Reka gucika intege, nureme. Aragomba kuguha ibindi bintu by'ubugingo, usubire wuzure iki? Wuzure inkomezi. Imana yacu nihabwa iki? N'icubahiro cose. Hanyuma rero ico turiko turabona hano guhera kuri murongo wa 15 kubandanya, tubona hari ikindi kintu gikomeye. Muribuka atarapfa yari yarabwiye Petero ngo kuri wewe niho nzogira gute? Niho nzokubaka kwiki? Ku rusengero. Ariko nasanze Yesu ivyiwe biragoye. Wamenga ababigishwa bagikwiye ari 12. Wamenga umuntu yari guhabwa iki gikorwa, wamenga ari Yohana. Kuko Yohana ngo niwe yamahehe mu gikiriza ca Yesu. Nigihe bagomba kumufata, ariko avuga tumwe muri mwe buraza guhavangura, buryo umuntu baciye kugira ngo bamenye ibyo ari byo, yari Yohana. Niwe yamwegira ati none uwo muntu aza guhava kugura ninde? Acamubwira ati uwo uza kubona dukoreje ukuboko kumwe mu mubehe azoba ari agize gute? Mugabo abandi ntabyo bari bamenye. Wamenga niwe ivyo bikorwa yari kubihabwa, sivyo? None mugabo hari ikindi gikorwa Yesu yari yagize gute? Yari yaramuteguriye. Erega n'iyi nkuru n'uyu nyene Yohana yayanditse. Imana yacu nihabwa icubahiro. Hanyuma rero turabona Petero naho yari yagize zirya ntege nke, naho yari yaguye muri bijya vyago, Yesu yamugumije hehe? Yesu yamugumije hehe? Uracari ku mutima wa Yesu, ntugire ubwoba. Naho byashitse ukagwa mu ntege nke, uracari ku mutima wa Yesu. Abantu bashobora kugucira imanza, abantu bashobora kuvuga ngo ujya muntu karabaye, ariko uracari ko hehe? Kuko icyatumye aza yaje kurondera jewe na wewe. Ntaco atuma rero wewe uva muri twebwe, aracagukeneye. Uracari hehe? Ku mutima wa Yesu. Imana nishimwe. Ndacari ku mutima wa Yesu. Uracari ku mutima wa Yesu. Muracari ku mutima wa Yesu. Mwese muracari ku mutima wa Yesu. Muhumure. Naho hari ibibazo biriko birabaca intege, muracari ku mutima wa Yesu. Naho hari amageragezo agomba kubakura mu bikorwa, agomba kubashira kure y'Imana, muracari ku mutima wa Yesu. Arabakunda. Icamuzanye yaza ngo nukukuroba, icamuzanye yaza ngo nukugutabara, icamuzanye yaza ngo nukugukura mu magogwa. Humura, uracari ku mutima wande.
uracari ku mutima wande, uracari ku mutima wa Yesu. Ndacari ku mutima wa Yesu, naho gihe no bucovyura ingunza ntigishobora kunshikura hehe mu kuboko kwa Yesu. Petero yarakiri ku mutima wa Yesu. Imana yacu nihabwa icubahiro. Hano rero acaja kuyindi ntambwe, yamaze kumwegeranya, yamweretse urukundo, yamweretse ko atamuhevye, yamweretse ko atamutaye, naho byashitse muri kahise yaguye ariko ntiyamuhevye, yagumye ku mutima wiwe. Aca aramwegera ati mbega Petero mwene Yohana, mbega urankunda? Haleluya. Wumva ugikunda Yesu? Kubera iki yamurahije isafari zitatu? Kubera ko Petero muri kahise yari yamwihakanye isafari zingahe? Zitatu. Uru rukundo Yesu yari karagomba muri Petero rwari urukundo runyuranye n'urukundo abavukana bavukana, rwari urukundo runyuranye n'ubwo abashakanye cyangwa ababana bakundana, rwari urukundo runyuranye n'uko abagenzi bakundana, rwari urukundo mu kigiriki bita agape. Yesu nashimwe. Ariko Petero ubwo yagerageje kumubwira, yagerageje kumubwira ati jewe ndakunogera, urukundo bita philos, ni urukundo ruri hagati y'abantu basanzwe bafite icyo bahuriyeko, abagenzi, abavukanyi, niko rukundo. Hano Petero yagumye amubwira ati jewe ndakunogera. Yesu nashimwe. Mugabe iwawe icyo yagomba muri we, yagomba urukundo ruri hagati, urukundo Imana yakunze abantu witwa agape. Yesu nashimwe. Ariko uru rukundo biragoye ko umwana w'umuntu ashobora kurukunda Imana. Umuririmbyi yigeze kuririmba ngo ariko ndagukunda naho bidashimitse. Yesu nashimwe. Ngo umpe kurushiriza kugukunda mukiza. Urukundo dukunda Kristo ni ruhe. Hariho umukunda kubera ko yamukijije ingwara, hariho umukunda kubera ko yamuhaye umukenyezi, hariho umukunda ko yamuhaye umugabo, hariho umukunda kubera ko hari ibintu byinshi ushobora gusanga uri kurakunda ko Yesu. Ariko ikintu Yesu agomba, aragomba ko tumukunda urukundo rwo kumenya ukuntu yavuye mu ijuru aje gucungura umwana w'umuntu. Yesu nashimye. Icyo kintu cyonyine iyo Yesu amaze kukibona muri wewe, naho wogwa mu ngorane zimeze gute, uguma hehe ku mutima wande wa Yesu. Ibyo bindi bintu nibisanzwe. Imana idufashe. Petero rero ashishikara kumwereka ati mwami, amaze kumubaza ugira gatatu ati mwami wewe uzi bingana gute? Erega arabizi urugero Petero akunda Yesu, Yesu yararubona, sibyo? Ariko izi ntambuko zatumye agomba kuguma amubaza, kwari kugira ngo Petero muri we mu buryo bw'impemu ashishikare kwibuka Yesu twarabanye, Yesu twarajanye, Yesu yarakoze ibitangaza. Mwabyumvise? Yagomba kugira ngo urukundo rwo kumukunda rurengeye rushishikare kumwinjiramo. Imana yacu nihabwa icubahiro. Ashishikara kumubaza. Hanyuma tubona mu mpera Yesu yaciye amubwira ngo iki? Yaciye amusubiza mu gikorwa. Imana ishimwe. Yaciye amubwira ati aho uri intama zanje rero, rongora ishengero. Harageze rero kuza kurongora ishengero ryanje, harageze kuza kuragira intama zanje, harageze gusubira mu gikorwa narakubwiye muri kahise ko kuri wewe ariho nzogira gute, nzokubaka ku ishengero. Ngaho rero aho uri intama zanje, subira mu gikorwa, subizwamo inkomezi, subira uronka inkomezi. Ibyabaye muri kahise darabyibagiye kuko najangwe no kugucungura. Ibyabaye muri kahise sinkibyibuka. Ubu Petero icyo sigaye nibuka, ndagushize mu gikorwa. Genda mu gikorwa, genda kuririmba, genda ukora ibikorwa by'Imana, genda usubire urondera intama zazimiye, genda usubire uremeshe abari bihebuye.
kuko nico naguhamagariye, kuko nico nagize gute, nico naguhamagariye, nico naguhamagariye. Genda uraba abapfakazi, nico naguhamagariye. Genda ufashe imfuvyi, nico naguhamagariye. Abatishoboye ubafashe, nico nagize gute, nico naguhamagariye. Ivyo bindi byo kugomba kuja kujujura ugenda mu bintu vyiwawe vyinyungu ziwawe, ivyo bigire gute, bihebe. Yesu nashimwe. Ikintu cyose dwokora kitarimwo Kristo kiducikira ubuhombe. Imana idufashe. Ikintu cyose twokora tutitwariza igikorwa ca Kristo bitubera ubuhombe, nkuko bamaze ijoro ryose baroba atacu bariko bararonka kubera ko Kristo batamushizemwo. Nawe ni wakora ikintu kitariko kirahesha inyungu Kristo, kizokubera iki? Naho uri kurabikora bikubera ubuhombe, humura, uracari ku mutima wande wa Yesu. Aragomba kugusubiza hehe? Ku gikorwa. Aragomba kubandanya igikorwa ciwe. Kora igikorwa ciwe atakintu na kimwe wisigarije. Subira mu wambara inkomezi. Ibikorwa by'Imana wahevye usubire muri wewe ubinagu, kuko nico yagize gute, nico yagize gute, nico yaguhamagariye, nico yaguhamagariye. Hari ibintu vyinshi bishobora gukura umuntu mu nkomezi bikamujana mu ntege nke, ugasanga ibikorwa yarataye, ugasanga yarahevye. Imana no munsi iragomba ko usubira kunaguka mu nkomezi zisha. Ambara inkomezi zisha, usubira igikorwa c'Imana ufise inkomezi. Imana yacu nihabwa iki? Icubahiro cose. Hano amubwira ngo nkurikira, kurikira Yesu, kurikira Yesu. Ibyo bindi uri kurakurikira nta kamaro bifise, nta nyungu biriko birazana, nta nyungu biriko birakuzanira, ahubwo bizogutesha umwanya. Mugomba guta umwanya none, bizogutesha umwanya. Igihe cyose uzo uri kurakora ibintu bitarimo Kristo bizogutesha umwanya. Kurikira Yesu. Imana yacu nihabwa icubahiro. Twebwe ubwacu nta bikorwa twoshora kwishoboza inkomezi z'Imana zitarimwo. Mwavyumvise? Igikorwa c'Imana ugihabwa n'Imana, kandi Imana ikaba igushoboza kugira gute, igushoboza kugira gute, kugikora. Imana yacu nihabwa icubahiro. Ahubwo urabe neza, mbega igikorwa Imana yaguhaye uri kuragikora n'umutima wawe wose? Muri wewe mu mutima nta kintu kiriyo kiriko kiratuma urukundo rwo gukunda Kristo rugabanuka? Muri wewe nta bintu wagize ibanga biriko biratuma urukundo wakunda Kristo rugabanuka? Yesu nadufashe. Ica kugomba ko nukwemera kuri umunyavyaha, ukemera ko watsinzwe, hanyuma ugasubira ukaza kuri we ukamubwira ati Yesu ndagukunda, Yesu nashimwe, ndagukunda. Hanyuma nawe agaca kongera iki? Inkomezi. Abumvise amajambo y'Imana mwese, Imana ibahezagire.